Iyi ni radiyo Ijwi Rya Amerika. Iyi ni radiyo Ijwi Rya Amerika isaminanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Nshuti mwese mu duteze amatwi muriwe neza aha muri studio ya 5 muri kumwe na Federica Nkurikije na Eugenia Mukankusi. Turabaramukije kandi tubahaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba kuri radiyo yanyu Ijwi Rya Amerika. Nosaba yuko inzego zibijejwe bamwe bose mu byo bakora ku munsi bogerageza kuba abantu batagira uruhande begamira, haba mu gipolisi, haba mu ntwaro, haba mu bucamanza, kuko hari ibintu bituma biba byisubiriza ukibaza izo nzego icyo ziriko zirakora canye iyo zagiye. Uyo ni Agathon Rwasa arongoye umugambwe CNL. Turabe neza abo banyamigambwe bari mu nzego z'igihugu, mu nzego zitwara igihugu. Niba barananiranye rero baserukira leta, baramaramaje leta, bavyitaho tetraizo, n'ubuhemu. Twihe iminsi 30, tuvuge tuti iyi minsi 30 ni cessez-le-feu. Uyo nawe ni Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Mu gihugu ca Sudani, umushikiranganje wa mbere mushasha yarahiye mu mabanga yo kurongora leta nshasha. Ubuyobozi bw'abanyapalestina ubu buri mu bibazo by'ingutu by'ubukungu kuva Israel ihagaritse kohereza imisoro mu kwezi kwa kabiri, bwemeye kwakira amafaranga arengaho gato igice cya miliyari imwe. Mu gihugu ca Zimbabwe, Felekeza Foko yahoze ari icegera ca Perezida Mugabe yagiriwe n'ivyaha yakoze akiri mu mabanga yiwe. Mu gukarishya umwuka mubi urumvikana hagati y'Ubuyapani na Korea y'Epfo, uyu munsi Korea y'Epfo yahagaritse amasezerano yo gusangira ubutasi mu bya gisirikare n'ubuyobozi bw'i Tokyo. Ayo rero namwe makuru tuza kubagezaho ku buryo burambuye mu kanya, mugume hafi ya radiyo yanyu. Aya makuru tuyatangurire mu gihugu ca Sudani, aho umushikiranganje wa mbere mushasha w'igihugu Abdallah Hamdok uyu munsi ku wa kane yarahiye mu mabanga yo kurongora leta y'ifata kibanza, yongera aratangaza imigambi azoshira imbere yo kugarukana amahoro no kuzamura ubutunzi bw'igihugu. Igenwa ry'uwo mutegetsi kirangiranwa mu vyerekeye ubutunzi ribaye mu gihe General Abdel Fattah al-Burhan yahora arongoye inama nkuru ya gisirikare yatwara igihugu yarahiye amabanga yo kuba umukuru w'inama nkuru y'igihugu nshasha izorongora igihugu mu kiringo c'imyaka 3, aho bitekanijwe ko hazocatunganywa amatora ya mbere azoba abaye inyuma y'ubutegetsi bw'igitugu bwari bumaze imyaka n'imyaka. Burhan hamwe n'abandi bategetsi ba gisirikare batembagaje intwaro ya Omar Hassan al-Bashir mu kwezi kwa kane inyuma y'imyerekano itavana ko yari maze amezi n'amezi yiyamiriza ubukene n'intwaro y'igitugu. Leta z'Ubumwe z'Amerika, Ubwongereza na Norvege vyakeje igenwa rya Hamdok. Ivyo bihugu vyaciye bitera kamo gisirikare kagisaba gukorana neza na leta nshasha. Dukomereze noneho mu byerekeranye na Korea y'Epfo hamwe n'Ubuyapani mu gukarishya umwuka mubi mu bwumvikane buke hagati y'icyo gihugu cy'Ubuyapani na Korea y'Epfo. Uyu munsi ku wa kane yahagaritse amasezerano yo gusangira ubutasi mu bya gisirikari na Tokyo. Byongereye icyuho mu bufatanye mu by'umutekano hagati y'ibihugu bitatu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani na Korea y'Epfo. Perezidansi ya Korea y'Epfo yabivuze uyu munsi ko gukomeza ayo masezerano bitari mu nyungu z'igihugu. Seoul izamenyesha Tokyo icyemezo cyayo mbere yo kwa gatandatu, umunsi ntarengwa wo kuvugura amasezerano nk'uko Korea y'Epfo yabivuze mu itangazo ryayo. Mu gutangaza icyemezo cyayo uyu munsi, Korea y'Epfo yagarutse ku cyemezo Ubuyapani buheruka gufata cyo gukura Seoul ku rutonde rw'ibihugu byizewe nk'abafatanyabikorwa mu by'ubuhahirane. Muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi Rya Amerika. Mu gihugu ca Zimbabwe, Felekeza Foko yahoze ari icegera ca Perezida Robert Mugabe yahoze atwara ico gihugu. Ejo ku munsi wa gatatu yaragirijwe ivyaha yakoze akiri mu mabanga yiwe. Sentare yafashe ingingo yo kumurekura abanje gutanga ingwati, ariko wewe yarahakanye ibirego yagirizwa. Foko yakuwe mu mabanga y'icegera ca Perezida igihe abasirikare bagira kudeta bagategeka Mugabe gutanga imihoho mu mwaka wa 2010.
17. Mugabe yaramaze imyaka 37 ku butegetsi, yasubiriwe n'umutegetsi bakoranye igihe kirekire Emerson Mnangagwa yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Umushingwamanza Zibusiso Ncube yamuburaniye yavuze ko Mfoko yagirijwe ko yakoresheje igihagararo ciwe mu guhimiriza igipolisi kurekura abantu bari bafungiwe ivyaha vya ruswa mu mwaka wa 2016. Ubuyobozi bw'abanyapalestina ubu buri mu bibazo by'ingutu by'ubukungu kuva Israel ihagaritse kohereza imisoro mu kwezi kwa kabiri, bwavuze ko bwemeye kwakira amafaranga arengaho gato igice cya miliyari imwe. Hussein al-Sheikh, umutegetsi muri Palestina, yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa ko ubuyobozi mu minsi mike ishize bwabashije kumvikana na Israeli kuzatanga miliyari 568 na miliyoni 512 z'amafaranga y'amayero kuri peteroli n'ibikomokaho byambutswa. Amafaranga haturuka ku mahoro agera kuri miliyoni 190 z'amadolari ku kwezi Israel yakirira Palestina ku byinjira bigenewe amasoko y'abanyapalestina binyuze ku byambu bya Israel. Mu kwezi kwa kabiri Israel yafashe icyemezo cyo gukuramo miliyoni zigera ku 10 z'amadolari, bituma perezida wa Palestina Mahmoud Abbas avuga ko yayareka niba atabonye ay'ukwezi kose. Muriko mumviriza iradiyo Ijwi Rya Amerika. Nyuma y'imyaka 400 irangiye, intara ya Virginia muri leta zunze ubumwe za Amerika itanguye kugira abantu abashumba aba-esclave mu rurimi rw'igifaransa, kandi itanguye intwaro yigenga ya demokrasi. Uyu munsi haratangura ibirori vyo kwibuka igihe abanyafrika ba mbere bashika muri iyo ntara. Ivyo birori bitekanya kandi no kuraba ukuntu ivyabaye ico gihe, kandi bikiri no mu mitima y'abantu vyoshobora kuba akaryo ko kurekuriranira. Yamara ivyo birori vyabereye ahitwa Tidal Water mu ntara ya Virginia, bibaye mu gihe mu ntara zitandukanye zo muri leta zunze ubumwe za Amerika hadutse inyifato ya bamwe yuko abazungu bari imbere y'ubundi bwoko, arivyo bita white supremacy, kandi ngo no mu gihe inzandiko Perezida Trump ashira ku kibanza Twitter bandikira kwa Amakuru zishira imbere ivanguramoko, kandi no mu gihe hatowe amasanamu yerekana buramatari w'iyo ntara yashize ko ikintu mu maso kimwerekana ari umwirabure. Mu birori bitekanijwe hari umunsi w'isabisho co kwibagira kahise ku munsi wa Mungu, bizobera ku nkengera y'ikiyaga Chesapeake Bay, ari naho abagabo n'abakenyezi ba mbere bazanywe n'ubwato badandajwe mu gihugu ca Angola mu kwezi k'umunani mu mwaka 2016 bashikiye. Bitekanijwe kw'inkengeri izovuzwa cane kane, maze n'amasengero yose muri leta zunze ubumwe za Amerika nayo nyene akazozivuza kuri uyo munsi wa Mungu. Abakinguza amateka babiri baserukira intara ya Virginia hamwe na buramatari w'iyo ntara bazoshikiriza amajambo ku munsi wa gatandatu, mu gihe abantu bafitaniye ubucuti n'abo banyafrika ba mbere bazanywe muri Amerika bazoja gutera igisabisho ku kaburi ko muri ico gisagara ku munsi wa gatanu. Tubibutse inshuti mwese kamwe kamurabandanya kumviriza iradiyo Ijwi Rya Amerika. Mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 n'imetero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.3. Mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje urubuga rwacu rwa interinete kuri wa3.radio.voa.com. Mwatwandikira kandi mukoresheje radio yacu @gmail.com, mukatugezaho ibitekerezo byanyu ndetse n'ibyifuzo. radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko twari tubabwiye mu kanya muri aya makuru yacu yo hirya no hino ku isi. Noneho tugaruka kuri kiriya kibazo cy'abacakara. Leta zunze ubumwe za Amerika irazirikana imyaka 400 ishize abacakara ba mbere bagejejwe ku butaka bwayo. Baje hari 20 bakuwe muri Angola bagera muri iki gihugu mu 1619. Baje mu bwato bw'Abongereza baguranwa ibiribwa bageze muri leta ya Virginia, icyo gihe yari yarakoronijwe n'Abongereza. Mugenzi wacu Mutagoma Geoffrey ubu ari muri leta ya Virginia ahabera ibikorwa byo kuzirikana iyo myaka 400.
Geoffrey uranyumva? Ndakumva neza Eugenie. Ibikorwa bibera aho ngaho ni ibihe? Muri rusange mwari mubaye nk'ababinyuramo muri iyo nkuru mugenzi wacu Frederic amaze kuvuga, ariko jewe aho ndi ubu ngubu ni kuri universite yitwa Norfolk. Ikirimo kuhabera rero ni ibiganiro mbwirwaruhame bivuga nyine ku rugendo rw'abacakara kuva muri Afurika kugera hano muri Leta ya Virginia by'umwihariko. Ibiganiro mbwirwaruhame rero birimo birakorwa n'impuguke z'abashakashatsi n'abayobozi mu nzego zinyuranye, barabikorera imbere y'abandi bantu batandukanye biganjemo abanyeshuri biga aha ngaha, ariko bikaba birimo no guhita uko byakabaye ku maradiyo no ku mateleviziyo. Nakubwira yuko naje hano ndi kumwe na bagenzi banjye bo mu Ijwi rya Amerika bakorera indimi zitandukanye zikwirakwiza ibiganiro by'Ijwi rya Amerika muri Afurika. Abo nabo turi kumwe. Ni uko nguko bihagaze muri rusange. Aho ndi ubu kuri iyi saha ni ibiganiro mbwirwaruhame, ariko hari n'ibindi hirya no hino biteganijwe muri iyi leta. Eugene, urakoze. Ni uwuhe rero mwihariko watumye bikorerwa aho ngaho? Navuga ko ari ingingo ebyiri. Iya mbere ni uko iyi niyo leta nyine nk'uko nari maze kubivuga, abacakara ba mbere bavanywe muri Afurika niho bageze bwa mbere, niho bakandagije ikirenge bwa mbere. Dore hepfo aha ngaha baje mu bwato bw'Abongereza bari 20 nk'uko twabivugaga. Kuba rero ariho icyo navuga kibi cyahereye cy'ubucakara, ni naho abantu bavuga bati tunahashyire ibikorwa byo kuzirikana iyo myaka no kureba uburyo twabwira abantu yuko ibisigisigi by'ubucakara bidakwiriye kuganza abariho bakiri bato cyangwa se n'abazaza muri iki gihe. Icya kabiri rero ni uko universite ya Norfolk irimo amashami yigisha muri rusange ibintu bijyanye na za politike n'imiyoborere, amasomo mbega agendanye n'uburyo bw'ubuyobozi bw'umwihariko. Ni nayo rero yagiranye ubufatanye n'Ijwi rya Amerika mu rwego rwo kugira ngo ibyo biganiro mbwirwaruhame bigere ku babateze amatwi. Ni nko gusa rero n'abegereza urwo rubyiruko ibyo biganiro by'izo mpuguke bavuga bati tubategurire ejo hazaza tuganire kuri ibyo bintu. Eugene, yego Geoffrey, hanyuma se imyaka 400 ni myinshi kandi ubucakara bumaze igihe buciwe muri iki gihugu. Muri makeya ni kubera iki byazirikanywe kuri urwo rwego? Nibyo kuko nibwira ko ngira ngo itegeko ribuca ryagiyeho mu 1865, ariko kugeza muri iki gihe haracyari ibisigisigi byabwo. Muri iki gihugu cyane cyane muri iyi minsi haragaragara ibintu by'ivangura rishingiye ku ruhu. Bumvise ko hari abavuga ndetse amagambo bamwe mu bayobozi bakoresha asa n'asesereza bamwe mu bafite uruhu rwirabura cyangwa se mu bafite uruhu navuga rutandukanye n'ibyo bumva ko ari byo. Ni ukuvuga rero ko ibisigisigi by'ubucakara biracyahari, nubwo bisa nkaho hashize igihe kinini buciwe muri iki gihugu. Niyo mpamvu rero babishyizemwo imbaraga cyane kugira ngo bahangane n'ingaruka cyangwa se n'ibyo bisigisigi by'ubucakara. Eugene, urakoze cyane. Geoffrey Mutagoma, komeza dukurikiranire iyo nkuru. Murakoze namwe. Tunyaruke noneho muri Uganda. Umuvugizi wa leta ya Uganda Ofono Opondo yanyomoje ibyanditswe n'ikinyamakuru cyo mu Rwanda The New Times yuko ubutegetsi bwa Uganda bwafunze imirongo y'itangazamakuru yabo yo kuri interineti muri Uganda. Opondo yabwiye Ijwi rya Amerika ko ibyo ari propaganda y'u Rwanda. Mugenzi wacu Ignatius Bahizi uri muri Uganda atuhe ibindi kuri iyi nkuru. Ikinyamakuru The New Times uno munsi cyanditse inkuru yuko Uganda yafunze ibinyamakuru byo mu Rwanda muri Uganda ku buryo budashobora gusomwa ku mbuga za internet. Abantu batari bake mu Rwanda nabo babyamaganye bakiye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Twitter, harimo n'uwungirije Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambassador Olivier Nduhungirehe. Ariko ukurikije ubutegetsi bwa Uganda ibyo si byo. Ofono Opondo n'umuvugizi wa leta ya Uganda. Just including the Rwanda Times just a few minutes ago on of my
ati mu minota mike nahoze nsoma ikinyamakuru cya The New Times kuri mudasobwa yanjye. Ntekereza ko abanyarwanda bakomeje n'icengezamatwara rigamije ikibi. Nk'ubutegetsi bwa Uganda turakomeza kwirinda guha agaciro icengezamatwara ry'ibinyoma. Niba tutarahagaritse ikinyamakuru cya New Times kwinjira muri Uganda mu mezi 6 ashize, ntitunafunge ibinyamakuru byabo byose kuri internet muri icyo gihe bafunze umupaka, ni kuki twabikora ubu ngubu? Bwana Opondo yongeyeho ko ubutegetsi bwa Uganda bwabikoze bubigendereye kwima agaciro iby'ubutegetsi bw'u Rwanda bwashinjaga Uganda hamwe n'ibitutsi itangazamakuru ryo mu Rwanda ryagiye ryandika ku gihugu cya Uganda n'umutegetsi wacu, kuko ngo babonye ari ntacyo byajaga gutanga mu rwego rwo gukemura ibibazo byari hagati y'ibihugu byabyo. Nahubwo nk'ubutegetsi bahisemo gushyira imbere inzira ya diplomasi. Ati kandi ntibyari ngombwa kugira ngo u Rwanda rufunge umupaka warwo, anariyo mpamvu Uganda yaretse wayo ufunguye. Nimubajije niba Uganda igiye gufungura abanyarwanda, u Rwanda ruvuga ko bafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko hano, ubwo abakuru b'ibihugu byombi baraye basinya amasezerano bemera ko bagiye gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byabo. Uko niko Opondo yasubije. Ati nta munyarwanda n'umwe nzi ufunzwe kubera ko ari umunyarwanda. Hari abashobora kuba bakekwaho ibyaha akaba bafunzwe kandi bageze ku nzego zitandukanye z'ubutabera, ariko ntabwo bafunzwe kubera ko ari abanyarwanda. Bafunzwe kubera yuko bakekwaho kwica amategeko ya Uganda. Niba abanyarwanda bibwira ko hari abantu babo bafunzwe binyuranyije n'amategeko, bakwitabaza urukiko rw'ikirenga rw'igihugu basaba ko abantu babo barekurwa. Opondo naho yongeye avuga ko komite yashyizweho n'amasezerano ya Angola igizwe n'abanyarwanda hamwe n'abanya-Uganda izagenzura ukuri kuri muri ibyo byose u Rwanda rushinja Uganda. Ati kandi ibyinshi bagombe kuba barabivuzeho mbere yo gusinya ayo masezerano. U Rwanda rukomeje gushinja Uganda gufunga binyuranyije n'amategeko no gukorera ibikorwa by'iyicarubozo abanyarwanda baza muri Uganda, kuko uwungirije minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yabyanditse ku rubuga rwe rwa Twitter. Nanjye namwandikiye no kumubaza niba Uganda idafite uburenganzira nk'igihugu bwo gufata umuntu uwo ari we wese ikekaho icyaha yakoreye ku butaka bwayo, ariko ntiyagisubiza. Nongeye mubaza impamvu ubutegetsi bw'u Rwanda bushishikariye cyane bake bavuga kuba bafunzwe, bukibagirwa abandi banyarwanda babarirwa mu bihumbi bakorera kandi bagatura muri Uganda ari nta kibazo kibageraho. Asubiza ko kuba hari abantu b'umugumwe badahohoterwa bitavuze yuko abandi badakorerwa amabi, ariko ntiyasobanura iyo migwi itandukanye y'abanyarwanda batuye muri Uganda irimo abagirirwa nabi n'ubutegetsi abandi bakarikwa bakidegembya iyo ariyo. Ignatius Bahizi, Ijwi Rya Amerika, Kampala. Bahizi urakoze kuri iyi nkuru. Twabajije rero uyu munyamakuru w'Ijwi Rya Amerika niba we yashoboye gufungura ibyo binyamakuru birimo The New Times abanyarwanda bavuga ko bifunze, asanga koko bifunguka. Mu Burundi kandi icegera ca mbere cyo mu mukuru w'igihugu Gaston Sindimwo asaba ko aburagiza ibikorwa by'indi migambwe cyo kimwe n'abashikiriza imvugo zitera ubwoba abandi bahanwa. Inkuru y'Ijwi Rya Amerika yaronse ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi twayiteguriwe twayisomewe na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda. Inyuma y'ibigize imisi vyibonekeza mu mihingo itandukanye y'igihugu bijanye no kutihanganiranira hagati y'abanyapolitike, inzego nkuru z'igihugu zahagurukiye ico kibazo. Icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu bakoranije kuri no wa kane Bujumbura babona amatari n'abarongoye imigambwe. Umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura uri mu turere tuvugwamwo ivyo kutihanganiranirana. Urongoye igisagara ca Bujumbura Fredy Mbonimpa yabwiye abamukurira mu ntwaro ingene ibintu vyifashe. Igisagara ca Bujumbura amahoro n'umutekano birakwiye kandi biragaragara kuko benshi niho muba, ariko ntitwosiga inkore ku maso. Turabona hamwe hamwe ko bitariko biragenda neza, kuko byarigaragaje muri weekend iheze aho muri komine ya Muhaba ikibazo cyo kutumvikana no gukorana hagati y'umugambwe CNL n'umugambwe CNDD-FDD, ariko ntivyashitse ku rugero twovuga ngo birarengeje, ariko raporo natezwa kuyitanga kuko mu byo mwiga mu byo muvugana birimo. Icihutiwe twarahagaritse ivyariko birakorwa n'abashamiranye, hanyuma umutekano uragaruka. Umugambwe CNL uri mu yivuga ko ubuzwa gukora politike ku butaka bw'u Burundi kandi wemerewe n'amategeko. Umushinga amateka Agatongwasa arongoye uwo mugambwe ku rwego rw'igihugu
aranegura inyifato y'abajejwe intwaro. Aha rero nosaba yuko inzego zibijejwe bamwe bose mu byo bakora ku munsi bogerageza kuba abantu batagira uruhande begamira, haba mu gipolisi, haba mu ntwaro, haba mu bucamanza, kuko hari ibintu bituma biba byisubiriza ukibaza izo nzego icyo ziriko zirakora canke iyo zagiye. Aha none avuga yuko hari abastanteri bamwe by'ukuri bakwiye subirwako. Ku ruhande rw'umugambwe CNDD-FDD wagirizwa ko abanywanyi bawo aribo baburagiza abandi gukora politike. Uwuramutswa Evariste Ndayishimiye ntabihakana, akemeza ko aho bitariko bigenda neza bikorwa na bamwe mu banyapolitike bashacoba ko bashobora kutazosubira gutorwa. Iyo turiko turavuga rero by'amatora kenshi tukavugana twebwe abatwara imigambwe, mugabo hari ikindi kintu turibagira abanyepolitike bakomeye bari mu nzego z'igihugu ngaha bakomeye, nabo bafise uruhara muri ibi hageze amatora. Ushima ari bafise uruhara, ubwa mbere bataka kwimvira ingene bagira bakugwa, kubera biyumvira bati amatora ntazosiga amahoro, bahahamuka kuruta mbere twebwe dutwara imigambwe. Rero iyo turiko turarabuka amenga amaso yacu yoguma araba abatwara imigambwe, burya tuba twihenze naho nyene. Nitubusubire turabe neza abo banyamigambwe bari mu nzego z'igihugu, mu nzego zitwara igihugu. Niba barananiranye rero baserukira leta, baramaramaje leta, bavyitaho tetrayizo n'ubuhemu. Twihe iminsi 30, tuvuge tuti iyi minsi 30 ni cessez-le-feu, kandi tuzosubira guhura duca tuvuga tuti cessez-le-feu definitif. Ubu rero birabaye amahoro mu banyamigambwe, ntibizosubira kuko tuzoca dufata imyanzuro ikwiye ku buryo bagira ico batinya. Muri iyo nama umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu arashima ko hari abajejwe intwaro bubahiriza ibikorwa vy'imigambwe. Pascal Barandagiye aragaya ariko ababuragiza ibikorwa vy'imigambwe imwe akavuga ko atanumwe yabibatumye. Icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yararongoye iyo nama. Mu ijambo yashikirije ko yatumwe n'umukuru w'igihugu, yasavye ibigize iminsi biba vyo kubuza abandi banyepolitike gukora ko bihagarara. Dusavye mwebwe barumatari mujejwe intwaro, abakuru b'imigambwe, yuko uwo wese azozana imvugo ituma abarundi dusubiranamo, ituma abarundi bategwa ubwoba n'amatora, yuko uyo muntu yohanwa bimwe bikomeye. Hariho abadandaza bamwe cyane bunguruza abantu batwidogera bati twebwe turonse ikiraka c'umugambwe kanaka canke uwundi, baca batubuza ati abo muri umugambwe nimwabatwara musubire gutaha. Tugasaba yuko boreka umurundi wese akishira akizana mutwiwe no muvyiwe. Bimwe mu vyapfunditswe muri iyo nama n'abarongoye imigambwe n'ababuramatari nuko imigambwe yose igiye kwinjira muri ya makomite ahurikiyemwo bose ajejwe umutekano. Muri iyo ngingo kandi bikavugwa ko atamugambwe n'umwe wo kugira sinda bibazwa, utazobikora nawo ukazofatirwa ibihano. Desire Hatungimana urakoze. Tukomeze mu Rwanda noneho, aho kuri uyu wa kane komisiyo y'igihugu y'amatora yagiranye inama n'abakandida baziyamamaza ku mwanya w'abasenateri. Iyo komisiyo yasobanuriye abakandida bamaze kwemererwa kuzahatanira iyo myanya muri sena ibyo bakwiye kwitwararika mu gihe cyo kwiyamamaza. Kwiyamamaza rero bizatangira ku itariki 26 z'ukwezi kwa munani. Byavuye mu matora bitangazwe ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 9 gutaha. Ibindi kuri iyi nkuru mu bigezweho n'umunyamakuru w'Ijwi Rya Amerika uri mu Rwanda, Asumta Kaboyi. Kwiyamamariza mu bazahatanira amatora y'abasenateri bizatangira kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Abakandida 66 nibo bamaze kwemezwa n'urukiko rw'ikirenga bazatorwamo abasenateri 14, barimo 12 bazahagarara intara n'umujyi wa Kigali na 2 bazahagarara kaminuza za leta n'amashuri makuru yigenga. Perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora Kalisa Mbanda yasobanurira abo bakandida uko bakwiye kuzitwara. Ubu rero tukaba twabatumiye kugira ngo twumvikane uburyo ibyo byose bizakorwa, uburyo mukwiriye kwiyamamaza gitore birumvikana, kwiyamamaza neza bikagenda neza, mukazaduha abazabahagararira igihe cy'amatora, mukimenyekanisha imbere y'inteko zitora ku rwego rw'uturere aho bizakorerwa, hanyuma rero tukumvikana n'uko amatora azagenda kugira ngo azagende neza nk'uko dusanzwe tubikora mu Rwanda. Nk'uko bigaragara ku ngengabihe ya komisiyo y'igihugu y'amatora, amatora y'abasenateri azaba guhera tariki ya 16 kugeza kuri 18 z'ukwezi kwa 9. Abakandida bari bitabiriye inama yabahuje na perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora babajije bimwe mu bibazo cyane cyane bifite nk'isano n'uburyo baziyamamazamo.
uyu ni Mporanyi Theobald wahoze ari umudepite mu nteko ishinga amategeko, ubu akaba ari umukandida ukomoka mu ntara y'Iburengerazuba. Icyo twemera mu mategeko nuko mwaduhaye ubwo burenganzira, uko nzabigeraho that it is my business. Icya kabiri, mwavuze uburenganzira bujyanye ku bakandida aho bashobora gushyira amafoto kwiyamamaza ibyo bakoresha uko bisabirwa uburenganzira. Ubu twegereye weekend, kampani zatangira kuri 26 nk'uko mwabitubwiye. Nibajije nitwandika bizaba ari akoro ekrite y'akarere cyangwa verbal, kuko wasanga umuyobozi w'akarere ukabati ngenzanye ibyanjye bakakwemerera, kuko nitujya muri process yo kwandika dushobora kwandika, ariko iyo bigiye kuri reception one stop center bishobora kugera kuri Romer, yenda bikamugeraho nyuma y'iminsi nk'ibiri 3. Mu ya minsi dufite ni mikeya. Nabyibajijeho numve nicyo mwavuze ku bijyanye ku modoka z'abantu ku giti cyabo, uburenganzira mwavuze ngo twatanga kopi. Numva umuntu akwemera ukayishyira ku modoka ye, nta bundi burenganzira wajya kwaka kuko imodoka niye, kuko atabishaka yayivanaho. Komisiyo y'igihugu y'amatora isobanura ko yashyizeho uburyo rusange abakandida bose bazahura n'inteko itora, ariko ko bitabujije n'abantu ku giti cyabo kwiyamamaza, gusa ngo bazagendere ku mategeko. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora Munyaneza avuze ati ibyo umuntu azakora ku giti cye ni business, uburyo azabikoramo, uburyo azabageraho ni business y'umukandida. Bizabe business y'umukandida ariko byubahiriza amategeko n'amabwiriza ahari. Sena y'u Rwanda igizwe n'abasenateri 26 barimo 12 batorwa bahagarariye intara enye z'igihugu n'umujyi wa Kigali, abasenateri 2 bahagararira amashuri makuru ya leta n'ayigenga, abasenateri 8 bashyirwaho na perezida wa repubulika, n'abasenateri 4 bashyirwaho n'ihuriro ry'imitwe ya politike yemewe mu Rwanda. Abasenateri bazaba bafite manda y'imyaka 5 ishobora kongerwa inshuro imwe. Assunta Kaboyi, Ijwi Rya Amerika, i Kigali. Urakoze Assunta. Ishyirahamwe rya Buraya ryatanze imfashanyo ingana n'ibihumbi 465 by'amaeuro hazofasha Burundi kwamirira kure ikiza ca Ebola. Inkuru ya Venuste Nshimiyimana. Itangazo ryaraye rishyizwe ahagaragara riravuga ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi watanze imfashanyo y'amafaranga y'amarundi agera kuri miliyoni 950 agomba gukoreshwa mu gukumira ikiza cya Ebola gikomeje gukwirakwira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayo mafaranga azatangwa binyuze ku ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, akaba azakoreshwa mu bikorwa byo gukingira Ebola no mu byo kuyivura iramutse igeze mu Burundi. Izakoreshwa kandi mu kongera ubugenzuzi, gutegura ahashobora kwakirirwa abarwayi no guhuriza hamwe ibikorwa by'amashyirahamwe n'imiryango ifasha mu kurwanya Ebola. Christos Stylianides, komiseri ushinzwe iyi mfashanyo no guhangana n'ibiza, akaba ari nawe muhuzabikorwa byo kurwanya Ebola, yagize ati kugira ngo duhashye Ebola bya nyabyo ntitugomba guhangana nayo gusa mu turere imaze kugeramo two muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tugomba gukaza umurego mu kuyikumira kugira ngo itagera mu bihugu bahana imbibi nk'u Burundi. Twagerageje kuvugana na Minisitiri w'Ubuzima mu Burundi ariko ntibyadushobokera, ndetse n'abavugizi b'umuryango umwe bw'ibihugu by'Uburayi wari usanzwe warafatiye ibihano u Burundi ntitwabashije kubabona, mu gihe ikiza cya Ebola gisa naho cyazitiriwe mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impungenge zikomeje kwiyongera z'uko Ebola ishobora gukwira mu bihugu bisangiye imbibi nk'u Burundi, u Rwanda, Sudani y'Amajyepfo na Uganda, kubera ko hari uduce abantu binjiramo batanyuze ku mipaka na za gasutamo zemewe. Nibutse ko u Burundi bwatangije igikorwa cyo gukingira Ebola abakozi bose bakora mu bijyanye n'ubuzima ndetse n'abo ku mipaka, nyuma yaho bimenyekaniye ko hari umwana w'umunyekongo wishwe na Ebola muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Kuva Ebola yakwaduka mu karere ka Beni umwaka ushize imaze guhitana abantu bagera ku 1900 nk'uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima. Venuste Nshimiyimana, Ijwi Rya Amerika, Londres. Iyo nkuru rero niyo dusorejeho ibiganiro byacu, tukabashimira mwese ko mwaduteze amatwi. Mukomeze kugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo Ijwi Rya Amerika.